Muy buenas noches, Mwiriwe amados hermanos y amigos, bakundwa bene data na nshuti zanje muri ngaha en Estación Juárez, aha muri Estación Juárez muri Chiapas República Mexicana. muri Republika ya Mexique. Es para mí una bendición grande Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe en esta ocasión. muri kano kanya. En esta noche Muri iri joro quiero leer un pasaje ndipfuza gusoma icanditswe en Apocalipsis capítulo mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere umurongo 10 al 20, donde dice: umurongo w'icumi gushika kwa 20 ahavuga hati en el día del Señor, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba yo soy el alfa, rivuga riti ndi alfa na omega, el primero y uwa el mbere último. n'uwiherezo. Escribe en un libro lo que ves Rivuga y riti envíalo icyo ubona a ucandike las mu 7 gitabo iglesias ukirungikire amashengero que ndwi, están ukirungike muri en Efeso, Asia. ari muri Éfeso, ukirungike muri Esmirna, Efeso, muri Pérgamo, Simuruna, Tiatira, muri Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, Filadelfia, ni Filadelfia, y Laodicea. ni Laodikiya. Y me volví para ver la voz que hablaba Mpindukira conmigo, kuraba ijwi rivuganye nanje, envuelto mpindukiye en candeleros de mbona oro, ibiterekwa kw'amatara y en ndwi medio de los vy'izahabu, candeleros, kandi hagati y'ivyo a uno biterekwa kw'amatara semejante hijo del mbona hombre, uwusa n'umwana w'umuntu vestido de una ropa que llegaba hasta los yambaye pies, imyambaro ishika ku y birenge, ceñido por el pecho yambaye mu gikiriza con un cinto umukanda de oro. w'izahabu, Su cabello y sus cabellos, su cabeza y sus cabellos eran blancos kandi umutwe como wiwe blanca n'umushatsi lana, vyari vyera nk'ubwoya como bw'intama blanca y'umwero lana, como nieve, canke sus nka ojos sheregi, como llama de fuego, n'inyonga ziwe sus zasa pies n'imbeya semejantes z'umuriro, al bronce ibirenge bruñido, vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukijwe y su n'umuriro, voz como estruendo n'ijwi de ryiwe muchas ryari rimeze aguas. nk'iry'amazi menshi Tenía en asuma, su diestra 7 estrellas. kandi mu kuboko De su kwiwe boca kw'iburyo salía una espada yari afise aguda inyenyeri indwi, de mu 2 kanwa filos, kiwe havamwo inkota y su ikarishe, rostro era mu nyonga como el hiwe sol hari hameze cuando nk'izuba resplandece iyo en su ryatse fuerza. umutari. Cuando le vi, caí como muerto a sus Ndamubonye pies, nikubita y imbere él y'inyundo puso su ziwe diestra nk'upfuye, sobre mí, maze anshirako ukuboko kw'iburyo no ati temas, ntutinye, yo soy el primero jewe ndi y uwa el mbere último, kandi ndi y uw'iherezo, el que vivo, y estuve kandi ndi muerto, muzima, mas nari he narapfuye aquí kandi que raba vivo por los siglos mpora ndi de los muzima siglos. ibihe bitazoshira. Amen. Y tengo las llaves de la muerte Kandi mfise imfunguruzo z'urupfu del Hades. n'izikuzimu, Y tengo las llaves de la muerte y mfise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, ni ukuvuga mfise imfunguzo z'urupfu na kuzimu. escribe las cosas que has visto, Nuko wandika y ivyo las que ubonye son, n'ibiriho y las que han de n'ibizoba ser hanyuma después y'ivyo. de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto, Ibanga ry'inyenyeri en mi ndwi izo diestra, umbonanye mu kuboko y de los kwanje 7 kw'iburyo candeleros de oro, n'ivyo bitereka kw'amatara las 7 ndwi estrellas vy'izahabu, son inyenyeri los ndwi 7 nizo ángeles bamarayika de bayo las 7 iglesias, bayo mashengero ndwi, y los n'ibitereka 7 kw'amatara, candeleros que has ibitereka kw'amatara visto ndwi navyo son nivyo las 7 iglesias. mashengero ndwi. Nuestro tema para esta ocasión es Ikigo el cyacu muri kano misterio kanya ni de las ibanga 7 estrellas y de ry'inyenyeri los ndwi 7 n'ibitereka candeleros. kw'amatara Tomar ndwi. asiento si Murashobora quieren gufata ibyicaro abundar. vyanyu. Perdón, Munyihanganire, tenido la garganta nagize akabazo mu muhogo afectada, pero vyatewe n'urugendo, Dios me ha ariko estado ayudando, Imana yamye y ikiramfasha. espero que también, pues, Kandi ndizeye ustedes yuko sean pacientes y mwebwe muri abantu comprensivos batahura en kandi esta bihangana ku bijanye n'ivyo. que Dios bendiga nuestros corazones. Ese con Imana su palabra yohezagiza y imitima yacu n'ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. el misterio de Ibanga las 7 estrellas ry'inyenyeri y ndwi de los 7 candeleros. n'ibitereka kw'amatara ndwi. Aquí, en este pasaje que hemos leído, Hano muri kino cyanditse encontramos twasomye las 7 iglesias. turabona amashengero Estas ndwi. 7 iglesias mencionadas Ayo en mashengero Asia ndwi Menor, avugwa nayo muri Asi, nayo muri Aziya ntoya, en Asia Menor. kandi naho hari amashengero menshi, ariko ayo mashengero ndwi niyo yatoranijwe kugira ngo abe ishusho n'ingero y'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo riko rica mu ntambuko ndwi. Estas 7 iglesias Kandi ayo en Asia Menor mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya tenían las características yari afise ibiyaranga, que estarían manifestadas ivyo vyari kuzoba biriko birigaragariza mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ririko riraca 7 etapas. mu ntambuko ndwi. Y Kandi estas 7 iglesias, ayo mashengero ndwi afise tanto a los escogidos, afise abatoranijwe n'Imana, Cristo, batoranijwe ba Kristo del cristianismo. O sea, cyo kimwe no mu iyobokamana rya Kristo. Ni ukuvuga ngo ayo mashengero ndwi representan ashushanya cada una de ellas umwe wese wo muri bo el cristianismo
completo. mu iyobokamana rya Kristo muri rusange. Kandi mu iyobokamana rya Kristo hari kuba hari abatoranijwe n'Imana, kandi hariko harimo n'ugwamfu, hari kuzoba harimo namwe nimurabe, hari kuba harimo iyo migwi uko ari ibiri, urugano hamwe n'ugwamfu byose hamwe. Nico gituma Kristo muri mpwemu yera muri buri gihe biciye muri mu mareka ntumwa muri buri giho yaravuze ku rugano aravuga no ku gwamfu. Turabona uburyo ubwo Kristo yari kuvugamwe mu biciye mw'ivyo bihe mw'izo ntambuko bwari kuba ari bwo buryo yari kuvugamwe biciye muri buri mareka ntumwa wa buri gihe. Izo ntambuko ndwi zashikirijwe mu bibanza bitandukanye, ica mbere muri Aziya ntoya, ica kabiri mu Bufaransa, ica gatatu muri Hongiriya no mu Bufaransa, ica kane muri Ekose no muri Irlande, ica gatanu mu Budagi, ica gatandatu mu Bwongereza, n'icindwi muri Amerika ya ruguru. Intumwa z'ivyo bihendu yabaye Paulo, Irene, Martin, Colombo, Luther, Wesley na William Marion Branham. Kandi abamarayika ntumwa ndwi bashushanirijwe mw'izi nyenyeri ndwi, izo umwana w'umuntu afise mu kuboko kwiwe, mu kuboko kwiwe kw'iburyo hano. Aha nkuko tubwirwa ngaha mu Vyahishuwe iki ca mbere umurongo w'icumi gushika kuwa 20. Inyenyeri ndwi n'abamarayika ntumwa ndwi. Murabe mwebwe haravuga hati, aha haravuga ati ibanga ry'inyenyeri ndwi umbananye mu kuboko kwanje kw'iburyo. Ibanga y'inyenyeri ndwi izombananye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo, amashengero ndwi, ibitereko kw'amatara ndwi navyo ni vy'amashengero ndwi. Ubu naho murabona ingene izo nyenyeri ndwi zishushanya izo ntumwa, abo bamarayika ntumwa ndwi b'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ibitereko kw'amatara ndwi navyo bishushanya ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, arivyo ari shusho n'ingero y'ayo mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya. Ubu rero murabona ingene Kristo yagumye ari mw'ishengero ryiwe mw'ivyo bihe vyarenganye, yihishura biciye muri umwe wese wo muri abo bamarayika ntumwa. Kandi ijwi rya Kristo ryagumye riko rirumvikanira muri buri marayika ntumwa, kandi bo nakanwa ka Kristo muri buri gihe. Kandi nimurabe namwe ingene Kristo yakoze igikorwa ciwe gihuye na kino gihe, kandi yagumye ariko arubaka ingoro iwe mu buryo bw'impwemu, ishengero ryiwe, umubiri wiwe wibanga kuva mu gihe uja mu kindi, ariko akoresha umumarayika ntumwa, inyenyeri iri mu kuboko kw'iburyo kwa Kristo. Inyenyeri ndwi, abamarayika ntumwa ndwi. Ubu naho murabe kuva mu gihe uja mu kindi, Kristo yagumye ariko arubaka ishengero ryiwe. Twabonye ko igitereko kw'amatara cari kiri mu kibanza c'ahera, intambuko ndwi c'ishengero ry'abanyamahanga bihuye n'ikibanza c'ahera c'ishengero ryo mu buryo bw'impwemu rya Kristo. Kandi izo nyenyeri ndwi arizo bamarayika ntumwa ndwi, aribo imico ndwi y'amatara, turabona ko bahuye vyongeye n'ikibanza c'ahera co mu ngoro y'impwemu ya Kristo. Izo ntambuko ndwi ubu zaramaze kurengana. Hanyuma y'izo ntambuko ndwi Kristo ategerezwa kubaka ikibanza c'ahera cane co mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga mu yandi majambo ko ategerezwa kwimukira mu kibanza aho uwe yashize ayo mabuye mazima, abo batoranijwe, aribo ategerezwa guhamagara ku uyu munsi w'iherezo kugira ngo abegeranye, kandi hamwe n'uwo mugwi batoranijwe bagire igihe c'ibuye ry'imfuruka, arico ari igihe c'igihe c'ahera cane c'ingoro mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Ubu rero twabonye ingene Kristo yagumye ariko aravuga mu bihe vyarenganye, mu bihe ndwi vyarenganye. Twabonye ivyo ari vyo inyenyeri ndwi, kandi twabonye n'abari bo n'ivyo ari vyo ibitereko kw'amatara ndwi canke amatara ndwi yari ku bitereko kw'amatara hariya mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu
no mu ihema yubatswe na Mose cyangwa no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Ubu rero nimurabe muri Zakariya igice cya 4 haratubwira hati Imana yavugiye muri Zakariya igabane cya 4 ku murongo wa 1 kabandanya, maze umareka twavugana araguruka arankangura nk'uko umuntu akangurwa ava mu itiro, aramaze ati ubona iki? Ndamwishura nti mbona igitereko kw'amatara cyose gicuzwe mu izahabu, umubehe wacu urahahera hejuru, ushamitswe k'amatara ndwi, kandi ayo matara ari hejuru kuri wo, rimwe rimwe rifise umuheha yose uko ari ndwi. Kandi impande zombi hari ibiti by'imyelayo bibiri, kimwe iburyo bwa wa mubehe ikindi ibumoso. Nuko mbaza umumarayika twavugana nti mbega ivyo bisobanurwa bitega mugenzi? Maze umumarayika twavugana arambaza ati mbega ivyo ntuzi ko bisobanurwa? Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Ntoyaye mugenzi. Aranyishura ati ngiri ijambo uhoraho atumye kuri Zerubabeli ati si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubwa mpwemu wanje niko uhoraho nyene ingabo agize. Wa musozi munini we uri iki? Uzocikira ikiyaya imbere ya Zerubabeli, azozana ibuye ryo gusozera kubaka. Basesereza impundu bati ubuntu bube kuri ryo. Ijambo ry'uhoraho ryongera kunzako rita amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho itanguriro ry'iyi nzu, kandi amaboko yiwe niyo azoyisozera. Niho muzomenya yuko uhoraho nyene ingabo ari we yabantumyeko. Mbega harogaya ibikira umugero ku munsi w'intangamarara? Bazonezerwa babonye karisho mu ntoke za Zerubabeli. Ya yandi ndwi nizo nyonga z'uhoraho zinyuranganya mu isi yose hirya nino. Abo rero ni abamarayika ndwi b'ibihendwi, ari bo mpwemu wa Kristo yigaragarijemwo. Amaso ashushanya abavugishwa n'Imana, barungitswe n'Imana, no kuvuga ngo babona amayerekwa. Maze ndamubaza ntijya myelayo uko ari ibiri, umwe uri buryo bw'igitereko kw'amatara uwundi ukaba ibumoso, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubugira kabiri ntarya amashami abiri y'imyelayo yari impande zompi z'ibimibirikira y'izahabu uko ari ibiri, akikamuramwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza atarya ntuzi uko asobanurwa? Ndamwishura ntoyaye. Arambarira atarya ni bamwe babiri barobanurijwe amavuta bama bahagaze hafi ya nyene isi yose. Ubu rero nimurabe aho Imana yari kerereka umuvugishwa n'Imana Zakariya, imwereka ingoro hano ari ishusho n'ingero y'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Yesu Kristo, ari ishusho n'ingero y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nico gituma umutware Zerubabeli n'umuherezi mukuru Yosuwa bashushanya Kristo nk'umwami, Kristo nk'umuherezi mukuru. Kandi nico gituma mu gice cya 6 umurongo wa 2 havuga nka Zerubabeli nk'ishusho n'ingero ya Kristo. Havuga hati umukogote wa mbere wakwegwa n'amafarasi y'utugajo, wa kabiri wakwegwa n'amafarasi y'imifyiri. Zerubabeli akomoka mu ruvyaro rwa umwami Dawidi, nico gituma ari ishusho n'ingero ya Mesiya Kristo, uwo yari kuzokubakira ingoro Imana, kandi yari kuba ari ingoro ihoraho, ariyo Mesiya yari kuzokubakira Imana. Kandi ingoro Zerubabeli yari kuzokubaka yari kuba ishusho n'ingero y'ingoro yari kubakwa na Mesiya na Yesu Kristo. Kandi nimurabe mwebwe ingene
en el templo que está en el mu cielo, ngoro iri mu ijuru como en el templo que Nku- construyó nk'uko biri no el mu rey ngoro Salomón, y yubatswe el na templo Salomo que construyó Moisés. n'ihema ryubatswe na Mose. Encontramos que Turabona un ko lugar hariho apto, ikibanza cyo lugar hanze, santo, ikibanza y cy'ahera lugar santísimo. n'ikibanza cy'ahera Esto cyane, figura ishusho de lo n'ingero que hay en el cielo. y'ibiri mu ijuru. Y ahora Kandi ubu rero encontramos que en la construcción turabona del ko mu templo kubakwa espiritual de kw'ingoro mu buryo Cristo, bw'impwemu ya Kristo, encontramos que turabona ko la iglesia del ishengero Señor Jesucristo ry'umwami Yesu pasando Kristo ryagiye por riraca 7 edades mu pertenece ntambuko ndwi byegukira al atrio mu kibanza de cyo este hanze templo espiritual. y'iyo ngoro Eso yo mu buryo tiene bw'impwemu. Kandi ni ku 7 bw'ibyo luces rifise encendidas, imico que son los indwi 7 ángeles mensajeros yakijwe de las 7 edades ku bamarayika de la ntumwa iglesia gentil. b'ibihendwe by'ishengero Y ry'abanyamahanga. encontramos Turabona que está ahí el candelero o ko ngaha candelabro hari ibitereko con sus kw'amatara 7 lámparas hamwe n'amatara ndwi encendidas, las 7 adometswe lámparas ko ayo matara canke ivyo bitereko kw'amatara son las 7 edades ni ibihendwi de la iglesia gentil. by'ishengero Con ry'abanyamahanga, sus 7 ángeles hamwe mensajeros n'abamarayika ntumwa ndwi encendidos con el fuego badometsweko n'umuriro del Espíritu de wa Jesucristo. mpwemu yera wa Yesu Pero Kristo. luego, Nuko rero hanyuma igihe haheze durante ico las gihe siete ico gihe haheze ico etapas igihe harangije igikorwa cyo mu bihendwi, Tenemos que pasar dutegerezwa kwimukira al lugar santísimo mu kibanza cyahera del cyane templo c'ingoro espiritual yo mu buryo de bw'impwemu Jesucristo, ya Yesu Kristo, para que se materialice en kugira ese ngo templo hahinduke ukuri iyo lo que ngoro, está en el lugar mw'iyo ngoro santísimo ibiri mu del ijuru, templo que está en el cielo, mu ngoro iri mu lo cual ijuru, fue reflejado ari en byo el lugar byerekaniwe santísimo mu del kibanza templo cyahera que cyane construyó Moisés c'ingoro y del c'ihema templo yubatswe que na Mose construyó n'ingoro Salomón. yubatswe na Salomo. Y ahora, Ubu rero luego de pasar por Asia Menor, inyuma Europa, yo guca muri y Aziya ntoya no mu Norteamérica, Buraya en el lugar no muri Amerika ya santo del ruguru, templo espiritual de Cristo, pasamos a la América ikibanza mu Latina y al kibanza cyahera Caribe, cyane. Ubu rero twimukira muri y Amerika pasando a la Latine, América Latina y al Caribe. kandi mu guca muri Amerika Latine na Karayibe, mu Kristo, kwimukira muri Amerika Latine na Karayibe, encontramos turabona en Kristo, América Latina y al Caribe, tukamubona muri construyendo Amerika el Latine lugar na Karayibe, santísimo ariko arubaka de ikibanza su cyahera templo cyane espiritual. c'ingoro yiwe mu buryo bw'impwemu. Y por eso es que todas Kandi las ni cosas que kubw'ivyo estaban en el ni lugar kubw'ivyo ko santísimo ibintu del templo byose que biri construyó Moisés, mu ngoro yo mu buryo y del que bw'impwemu construyó no mu Salomón, ngoro yubatswe na Salomo, serán encontradas en ibyo el bintu templo birimo byose espiritual tuzobibona de mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya siendo Kristo, materializadas biriko en birerekanwa seres humanos. bigaragarizwa ibiremwa Así como abantu sucedió nk'uko byabaye en las 7 edades de la mu iglesia bice gentil, mu en bihe el lugar by'ishengero santo by'abanyamahanga del mu kibanza templo espiritual de cy'ahera Cristo, mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, donde Cristo materializó aho con Kristo seres yerekaniye humanos hamwe las n'ibiremwa cosas abantu del lugar santo, ibintu byo mu del kibanza cy'ahera templo que está en el cielo y del templo que by'ingoro construyó Moisés iri mu y del que ijuru construyó n'ihema ryubatswe na Mose Salomón. n'ingoro yubatswe na Y ahora Salomo. miren la bendición tan Ubu grande rero que le nimurabe tocaba a América umugisha Latina, ukomeye cyane wahawe Amerika y al Latine Caribe. na Karayibe, ser el territorio, kuba ikibanza donde Kristo aho construiría Kristo yari kuzokubaka el lugar santísimo de su ikibanza templo cyahera cyane espiritual. c'ingoro yiwe mu buryo bw'impwemu, Y por eso tendría kandi ni kubw'ivyo hari kuzoba Sus hafise escogidos para el día posterior hari para kuzoba la hari restauración abatoranijwe de la bo mu iglesia ibuye del rigumye reino, imfuruka para no mu con kiringo esos c'ubwami, escogidos kandi hamwe n'abo colocados batoranijwe mayormente en la América aho Latina y el benshi Caribe, abari muri ico kibanza ari abo muri al Amerika Latine na llamarlos y Karayibe, juntarlos, mu kubahamagara no colocarlos kubereka no en kubegeranya, el lugar santísimo de su akabashira templo espiritual. mu Y kibanza con cyahera ellos cyane co mu ngoro yiwe mu buryo construyó bw'impwemu, ese lugar santísimo. nuko bakaba Para que todo abagize lo que ico está en kibanza el cyahera cielo, en el cyane. lugar santísimo, sea reflejado Ibiri mu en el ijuru lugar santísimo del byerekaniwe templo mu espiritual ngoro de Cristo, y'impwemu y ya Kristo, produzca kandi bizana lo que Dios ha ivy'Imana prometido yasezeranye para este día posterior. yasezeranye kino uno musi su wa nyuma mu mugambi Y wayo. ahora por eso es que Ubu rero nico gituma los dos ungidos que están delante de la abasigwa presencia babiri de Dios bama bari imbere y'ukugaragara en el kw'Imana cielo mu ijuru tienen que ser materializados bategerezwa guhindurirwa en la ukuri tierra, hano ku en isi el templo mu espiritual ngoro de mu buryo Cristo, bw'impwemu en el ya lugar Kristo mu santísimo kibanza cyahera de su cyane templo h'ingoro espiritual. yiwe yo mu buryo Y bw'impwemu. esos son los ministerios Kandi ubwo de bukozi Moisés y Elías ubwo n'ubukozi bubiri bwa Mose aquí na en la Eliya tierra, en el hano lugar ku isi santísimo mu kibanza cyahera del cyane templo espiritual. mu ngoro yo mu buryo de bw'impwemu ya Yesu Kristo. Así como en el cielo están Nk'uko los mu ijuru hari ubwo ministerios, bukozi, en el templo que está en el cielo, mu los ngoro yubatswe mu ministerios de ijuru quiénes? hari ubukozi bwa nde De Miguel bwa y Mike Gabriel. bwa Esos Mikayeli dos na poderosos Gaburiyeli, ángeles ubwo bukozi bw'amarayika bakuru babiri bakomeye Ahora b'Imana. todo lo Ubu que se rero tiene que murabona ko materializar en la tierra. byose biteza kugaragarizwa Y hano ku estando isi, todo eso materializado en la kandi tierra, byose en el biteza lugar kuba biriko santísimo del biragaragarizwa hano ku templo isi mu espiritual ngoro de yo mu buryo Cristo, bw'impwemu ya Kristo. todo lo que Cristo Ivyo habla byose allá Kristo avugira hariya en el lugar santísimo mu kibanza del templo cyahera que está en cyane el ho cielo, mu ngoro iri mu será ijuru manifestado bizokwerekanirwa bishitswe hano mu kibanza cyahera cyane mu ngoro iri hano ku isi, ingoro ya Kristo. y desde ahí es que se Kandi conocerá aho niho tuzomenyera, todas esas cosas aho niho que Dios hazemenyekanira habla ivyo Imana desde su byose trono, ivuga iri allá ku en el ntebe cielo, yayo hariya mu en ijuru el lugar santísimo, mu kibanza porque cyahera son cyane, kubera convocadas ko esas ivyo bintu cosas bivugirwa al templo espiritual de mu Cristo aquí mu en ngoro la tierra. yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo hano ku isi. Por eso es que Kandi la nico voz de gituma Cristo ijwi rya Kristo Saldrá del lugar santísimo ryumvikanira mu de su templo kibanza cyahera espiritual cyane cyo mu ngoro yo mu buryo en este día bw'impwemu postrero. kuri uno Ya munsi la wa voz de nyuma. Cristo, vean ustedes,
nimurabe la cual mwebwe estuvo en catedral de la iglesia gentil, ya no está en ninguna de ivyo estas bihe edades. byose nta gihe na kimwe kikihari kuko Son historia. ivyo Ya byaramaze kuba han kahise transcurrido las 7 etapas byararenganye finales, ivyo y bihe donde está ngibi la voz de Cristo kandi actualmente, ijwi rya está Kristo acá en la edad de la piedra ubu riri hano mu angular, bihe en la edad del by'imfuruka lugar santísimo aca del ari igihe templo cy'ikibanza espiritual de cyahera Jesucristo. cyane ho mu ngoro y'umwami Yesu Kristo Y los escogidos en el día postrero kandi estarán escuchando abatoranijwe la voz de Cristo. ¿Dónde? kandi abatoranijwe En bari el kuzoba lugar santísimo y desde bari el kuzoba lugar bakumviriza ijwi santísimo hehe de mu su kibanza cyahera templo cyane espiritual. c'ingoro yiwe yo Y en mu qué buryo bw'impwemu territorio estaría kandi ni ikihe cumpliéndose kibanza hariko la hariko parte del harashikirizwa lugar santísimo del templo igice espiritual de cyahera Cristo? cyane cyo mu ngoro y'uburyo Pues en bw'impwemu la ya América Kristo Latina ni Amerika y el Latine Caribe. na Karayibe ¿Y quiénes estarían mbega ni escuchando la bande voz de bari kuba bariko Cristo barumviriza ijwi en rya este día Kristo postrero? kuri uyu munsi Pues w'iherezo nosotros, ni twebwe aquí, en turi la hano República Mexicana, hano muri Repubulika ya y en Mexique todos los países no mu bindi bihugu latinoamericanos byose y bya Amerika caribeños. Latine na Karayibe Ahora hemos visto ubu rero twabonye este misterio iri banga que ha estado moviéndose de edad en edad. ryagumye Hemos rigenda kuva mu gihe visto uja mu kindi twaramaze quiénes kubona son twamaze las kubona siete estrellas ico arico inyenyeri indwi en la mano de Cristo. mu kuboko kwa Y Kristo hemos visto también kandi quiénes twamaze son kubona los que ico son arico los siete canke candeleros. ivyo ari vyo ibiterwa kw'amatara ndwi vy'izahabu Los siete candeleros son ni las ukuvuga siete ko edades de la iglesia ibiterwa gentil. kw'amatara ndwi ni ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga En kandi la mano de inyenyeri indwi Cristo. mu kuboko kwa Kristo Son ni los siete ángeles mensajeros abamarayika de las ntumwa siete ndwi edades b'ibihe de la ndwi iglesia. by'ishengero Vean ry'abanyamahanga ustedes cómo nimurabe namwe fueron ingene manifestados cada uno en su tiempo y en umwe su wese territorio, yigaragarije mu con el kibanza territorio ciwe que Dios canke mu kibanza les envió aho Imana y donde yamurungitse Dios cumplió aho Imana yashikirije cada una umwe umwe de wese esas edades. Pero miren, kimwe cyose mw'ivyo a bihe los latinoamericanos y nimurabe caribeños, kuri les ha Amerika tocado Latine na la mejor Karibe parte barahawe del programa igice divino, gikomeye cyane mu porque mugambi han w'Imana tocado la etapa kuko del barahawe lugar kuba mu santísimo kibanza del mu templo ntambuko espiritual de Cristo. ikibanza cyahera cyane mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo nimurabe kuko igihe ca mbere Kristo yarungitse ubukozi bumwe Cristo operó un ministerio a través, Kristo yakoze ubukozi biciye muri Pawulo mutagatifu envió yararungitse ese ministerio, ubwo y bukozi Cristo en el Espíritu Santo estuvo kandi manifestado Kristo en muri San Pablo, muri mpemu operando yera ese yigaragarije ministerio. muri Pawulo mutagatifu Iyo si yarakoze ubwo fue bukozi kandi niko byagenze kuva mu gihe uja mu kindi Para la edad de la ariko piedra nimurabe tenemos ku gihe la cy'ubuherwe promesa bw'imfuruka turafise del isezerano ministerio de Elías por ry'ubukozi 500 bwa años. Eliya ku nshuro igira Y gatanu tenemos la promesa del ministerio turafise de kandi Moisés n'isezerano por ry'ubukozi segundo bwa años. Mose ku nshuro igira Y tenemos la kabiri promesa del kandi turafise ministerio n'isezerano de Jesús ry'ubukozi por bwa segundo Yesu años. ku nshuro igira kabiri Miren, para las siete edades nimurabe envió ku bihendo siete by'ishengero ministerios, yarungitse y para ubukozi la edad de la indwi piedra kandi envió ku biherwe by'imfuruka naho tres poderosos arungika ministerios. ubukozi butatu bukomeye cyane Y ahora, kandi ubu vean rero ustedes cómo para nimurabe la piedra ingene angular mu es biherwe la by'imfuruka única etapa ari en igihe donde ari la intambuko iglesia de yonyene Jesucristo rudenda aho umwami Yesu Kristo tendrá azoba afise un ministerio dispensacional. ubukozi Tendrá bw'ikiringo un mensajero azoba afise dispensacional, y por intumwa esa causa y'ikiringo es kandi ico que gituma se estará manifestando azoba ariko en él arigaragariza muri we estos tres grandes ministerios. ubwo bukozi butatu El bukomeye ministerio de cyane Jesús, un ubukozi ministerio bwa Yesu dispensacional. ubukozi El bw'ikiringo ministerio de Moisés, ubukozi un bwa ministerio Mose dispensacional. ubukozi bw'ikiringo Y el ministerio de Elías, n'ubukozi que vino bwa bajando Eliya aribwo bwagiye bwimuka del lugar del atrio buva mu kibanza cyo al hanze lugar santo, y buja del mu lugar kibanza santo c'ahera al buva mu lugar kibanza de c'ahera Vean ustedes mbe buri hehe bwaje buva mu kibanza cyo hanze muri en Eliya Eliseo, w'umutishubi y en muri Juan el Elisa Bautista. no muri Yohana umubatizi Luego pasó al lugar nuko santo hanyuma bwarimukiye mu kibanza del c'ahera templo de h'ingoro Jesucristo, y'umwami Yesu Kristo en el séptimo ángel mensajero. mu marayika ntumwa w'indwi nuko hanyuma bwimukira mu kibanza c'ahera cyane El cumplimiento de uno de mu los dos gushitswa ungidos, de kumwe uno mu de los basigwa dos olivos, mu de gushitswa Apocalipsis, kumwe capítulo mu myera ibiri mu byahishura 11 umurongo wa gatatu ukabandanya ubu rero nimurabe nk'uko ubutumwa bwa Eliya bwagiye burimuka buva mu ntambuko buja mu yindi ubukozi bwa Mose nabwo nyene bwarimutse buva mu kibanza cyo hanze kandi nyuma yo kwimuka bukava mu kibanza cyo hanze bwateye bwimukira mu kibanza cyahera cyane kandi ubukozi bwa Kristo nimurabe nabwo nyene bwimutse buva mu kibanza cyo hanze bugaca mu kibanza cyahera bukimukira no mu kibanza cyahera cyane kuri uno munsi wa nyuma bwari mu kibanza cyo hanze mu isezerano rya kera kandi n'urupfu rwiwe nimurabe nabwo nyene rwabereye mu kibanza cyo hanze nuko bwimukira mu kibanza aho dusanga tukabusanga buri buriko baravugira muri buri ntumwa kugira ngo avugire muri buri ntumwa bure nimurabe ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo murabona ingene bwari mu kibanza c'ahera nuko n'ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryimukiye mu gice
cyo ku munsi wa nyuma mu kibanza cyahera cyane gente del nk'abantu tiempo final, bo ku del munsi día wa postrero. nyuma bo ku munsi Y w'iherezo con la gente que estuvo en el lugar kandi santo, hamwe n'abantu bari mu es kibanza con la cyahera gente que recibieron el nibo mensajero bantu del bakiriye lugar intumwa y'igihe y cyabo y kandi permanecieron bagumanye con el mensajero n'intumwa de su edad. y'igihe Pero cyabo ahora para el día postrero, ariko no munsi ku munsi w'iherezo pasamos al lugar santísimo, twimukira mu kibanza cyahera cyane en la obra de Cristo mu del gikorwa día mu gikorwa cya postrero, Kristo ku munsi w'iherezo entre los latinoamericanos mu banyamerika y latine caribeños. na Karayibe Así es que vean la bendición ni ukuvuga ko grande umugisha ukomeye del cyane programa divino para wo mu el mugambi día w'Imana postrero, kuri uno munsi en w'iherezo el templo espiritual de mu Cristo, ngoro mu buryo bw'impemu ya corresponde Kristo a la uhuye América Latina na Amerika y Latine al Caribe. na Karayibe Ahora conociendo la ubu rero historia tuzi de las kahise 7 estrellas y de los k'inyenyeri 7 indwi candeleros, n'ibiterwa kw'amatara ndwi ni ukuvuga ko turashobora kubona ingene Imana yagiye iravuga biciye mu bihe ndwi y cómo mu by'ishengero ry'abanyamahanga después viene a ser tipo y figura n'ingene ivyo de biza la kuba forma ishusho en que n'ingero Cristo obraría y'uburyo ubwo Kristo yari en el kuzovugiramwo día postrero, ku munsi en w'iherezo lugar de la piedra mu angular. gihe cy'ibihe rigumye imfuruka Y cómo Cristo se manifestaría n'ingene Kristo yari kuzo kwigaragaza mu gihe cy'igumye rigumye imfuruka abiciye mu marayika ntumwa wiwe akamenyekanisha ibintu byose biteza kubaho mu gihe cy'ibihe rigumye imfuruka akadutegura akaduhamagara akatwegeranya mu gihe cy'ibihe rigumye imfuruka akadutegura kugira ngo duhindurwe kandi tunyakugwe kuri uno munsi wa nyuma kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri ino joro ndamenyekanisha ndabashingira intahe y'ibanga y'inyenyeri indwi n'ibiterekwa kw'amatara ndwi ari byo dusanga mu kibanza cyahera kandi ko aho haboneka Kristo umwana w'umuntu ari hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi afise inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo izo nyenyeri indwi nk'uko twabibonye ni impemu ndwi z'Imana zinyuranganya mu isi yose ni inyonga ndwi z'uhoraho kandi gutyo gutyo kubera iki kubera yuko ni impemu wa Kristo ari muri buri mumarayika ntumwa yigaragaje ariko arakora igikorwa gihuye na buri gihe mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko ndwi z'ishengo ry'abanyamahanga mu kibanza cyahera shingoro y'uburyo bw'impemu ya Kristo ubu rero twarimutse mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane hamwe n'abanyamerika Latine na Karayibe ese imigisha ya Yesu Kristo mareka w'isezerano ihuye na kino gice cyahera cyane cyo kimwe ese iyo migisha yaba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje kandi iyo twugurira mu buryo bwuzuye ugutahura tugatahura ijambo ry'iwe kuno munsi w'iherezo kandi vuba aduhindure kandi vuba iduhe uwo mugisha uwo mubiri mushasha atujane mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama vuba kuri uno munsi w'iherezo mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen ese Imana yobanaye kubahezagira cyane mwese Imana ibarinde reka ndabarekane ubundi bushasha na Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye anaheraheze kino gice cya rino joro ashimire Yesu Kristo ku nyenyeri indwi no kuba marayika ntumwa ndwi no ku biterekwa kw'amatara ndwi amatara ndwi y'izahabu ariko ibiterekwa kw'amatara byongeye no kubw'ibuye rigumye imfuruka kubw'igihe cyahera cyane h'ingoro yo mu buryo bw'impemu ya Yesu Kristo ese Imana yobahezagira kandi mwese mugire ijoro ryiza ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze